iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda, naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3, kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu mu mwana umutamakazi n'umutama, hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu, ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwe mwese umviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru ateye ubwoba tugiye kugaruka ko muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV mu nyuma zuko turibuze kubashikiriza n'ijambo rikomeye cyane ry'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru bacu abamenyesha makuru wacu wa Burundi News TV. Gushika ubu ngubu hari amakuru akomeye cyane ayeje kuronka tujya tuze kugaruka ko ni inkuru rero ibabaje cyane iruze nanone kugaruka ku ngingo zikomakomeye kubijanye n'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi, umutekano mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, umugwi wa Red Tabara, igihugu kibanye ca Kongo hamwe n'abanyagihugu baguye mu gitero kaminuza cagabwe ngaha mu Gatumbani. Mu nyuma zuko rero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe wenyene yagereza igihugu kibanye cy'u Rwanda vyeruye. Gushika ubu rero vyari bihejeje imisi itari mike y'ibikogwa mu kinyegero, ariko aka kanya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajeje kuva mu gacereri. Reka rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikara. Reka rero subire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, nawe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu tubahe kaze. Abari ngaha mu makomine agiye atandukanye mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Abari mu bihugu bibanyi mwese coba igihugu c'u Buganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kongo, igihugu ca Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye nka za Tanzania n'ibindi, turabahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Reka rero tubirenda gukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri waje gucyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no komisi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazoja no nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ajeje kwifatira kuganga mugenzi we w'igihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma zuko yagereza ico gihugu kuba nanone carahaye indaro umugwi wa Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi. Ivyo rero akaba yabivugiye na cane mu cankuzo nkuko amasoko yacu avyemeza, hari mu kiyago yagiranye n'abamenyesha makuru batandukanye na cane harimo abikorera ku giti cawe canke abigenga n'abandi bamenyesha makuru batandukanye bo babakorera leta n'abamenyesha makuru batandukanye. Gushika ubu rero mu ijambo ryo rikomeye cyane akaba yemeje yuko igihugu kibanye c'u Rwanda cahora ciyorobetse, akaba rero yabishimangiye avuga yuko Red Tabara yaheruka kwica inzoya zitari zike mu nyuma zuko mu misi yaheze habwabwe igitero cahitanye abantu batari bake. Nyuma yuko rero Red Tabara yonyene yiyemereye yuko ari yonyene yoba yagavye ico gitero, ariko ibiteye ikibazo gikomeye cyane n'uruhagarara mu bihugu vyompi niba Red Tabara yoba yemeza yuko ari yonyene yoba yaragavye ico gitero igihugu kibanye c'u Rwanda cizamwo giti. Ivyo rero nivyo nyene bigiye gukurura injyane ziteye ubwoba, urwanko hagati na cane n'ibindi bigiye kuba vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Si ubwa mbere umukuru w'igihugu cacu Burundi umuvyeyi wacu avuga yuko igihugu kibanye c'u Rwanda coba cirimwo abasize nanone bakoze amabi mu mwaka wa 2015 ubwo nanone havukaga uruhagarara ruteye ubwoba. Ndabibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabasama yuko rero izo mpunzi zakuvuye nga mu gihugu c'u Burundi zigerageje gutembagaza ubutegetsi zotahukanwa mu Burundi, ariko nanone akaba abivuga mu nyuma zuko rero ashikiriza ibintu bikomeye cyane. Ndabibutse yuko mu
minsi yaheze Perezida Evariste Ndayishimiye yari yabandanije agerageza kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vyompi, aho nanone uruja n'uruza rw'abantu rwari rwatanguye kwibonekeza, nubwo nanone bitarakurwa ko ari ku mwanya arashobora kuba ikintu gikomeye cyane, kuko ibi bihugu vyompi birafise na cane amatati ateye ubwoba. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuye mu gace riri mu nyuma zuko abona yuko umwansi wiwe n'umwansi w'akarere ka Afrika y'ubuseruko na cane muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yoba ari igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo vyose rero birafise impamvu, ari navyo nyene tugira tuze gutanga umuco kandi tubabwira mu nyuma zaho turi buze kubashikiriza n'ijambo rikomeye cyane turibandanya ku iri jambo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije. Mugabo ndakubwire ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba, umwanya ku mwanya murumviriza yuko inkoho zinini n'izitoye zirashobora kuba nanone zikuwe mu bubiko bivanye n'amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka. Umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye yabandanije avuga yuko atazobasha kwihanganira ibi vyose. Ni mu nyuma zuko rero amenyesha yuko ari nayo mvu yoba yarafashe umugambi ukomeye cyane wo gufashanya na RDC mu bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kwiyamiriza na cane igihugu kibanye c'u Rwanda. Mu nyuma zuko rero muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo naho nyene hama hibonekeza ibikorwa bitandukanye, amajambo akomeye cyane ya Felix Antoine Tshisekedi, aho amenyesha yuko umwanya ku mwanya arashobora gutangura intambara ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Bikamenyeshwa yuko rero yoba ari yo mvo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amushigikiye, bivanye nuko wewe nyene ashikiriza yuko umwansi w'ivyo bihugu vyompi ari umwasi umwe, ari wenyene igihugu kibanye c'u Rwanda. Ibi rero ntivyama vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi, ariko gushika ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye vyari bihejeje imisi itari mikeyi barashimye kubishira mu kinyegero. Gushika ngo rero aciye abishira ahagaragara, avuga yuko amabiro ya Red Tabara, akavuga yuko bimwe amahera aronswa Red Tabara yose ava mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo vyose rero nyene icubahiro yoba afise ivyemezo. Umumenyesha makuru wacu yoba yabandanije kugira ico yibariza umukuru w'igihugu muvyeyi wacu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuvyerekeranye n'ivyo vyose biba biriko vyama vyibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi biriko birakwiragizwa. Igitero co mu Gatumba cagirijwe igihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma zuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi mu misi yaheze bari bashikirije yuko ari leta yabiteguye. Muze kunyemera rero tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Iki kiganiro kiriko gica ku maradiyo yose asamiranira hano mu Burundi, imbonesha kure hamwe n'imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Murakoze abatimbo, murakoze cyane ko mfise mikro, reka nihereko tugaruke ku gitero cabereye mu Gatumba cemanzwe n'umugwi Red Tabara. Umuhari Red Tabara waremanze ko ari wakoze ico gitero. Yene icubahiro, mbega uwo muhari woba hari icurashikiriza leta y'u Burundi wifuza kugira ntubandanye usesa amaraso y'abene gihugu binzira karengane? Navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu umuryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye, muri bo hakavamwo umwana umwe agata kwibuye kuri ya nkono, amazi akabashira ajyamo bose bagasha. None uwo mwana barondera iki? Umuntu gufata akaja kwica bene gihugu aba ariko arondera iki? Wumva ahubwo yoja iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza bo bica. Babahora iki? Kwa bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye. Umwana w'imyaka 3 bapfiki, umwana ari mu nda bapfiki. Ahubwo umugwi w'iterabwoba murazi kw'isi yose igwanya iterabwoba, barabonye neza ko imigwi y'iterabwoba asabanye politiki n'abicaye. Abo rero abarundi tutaviriye hasi, ntimurondere ikindi, ntacyo bafise. None wosigura naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda, naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3. Sinzi ntacyo imigwi y'iterabwoba murazi ko Burundi
isi yose ifashanya kugira ngo turwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi ntacyo baba bafise avuga. None weja kwihaya ngo ndi umwicanyi narishe umwana w'imyaka 2 narishe umwana ari mu nda wobisigura gute? Nico gituma nibimwaramare ntibashaka no kuja habona. Twaragiye gusaba umutwe wabo turazahure. Umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarundi kibaje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro twabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu Rwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Uko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama, hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise cyese numva nko bosaba iki ngo kugandeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo babashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo babashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu. Mugabo murabona ntavyo bagiye, baja kwica. Murazi ko bishe mu Ruhagarika baragandagura abantu, barasuye baragaruka bagandagura abantu muri Gatumba. Abo bantu twobavuga gute? Abarundi n'abaciro banza bonyene birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no musi nagatera soni. Mugabo tubashira imbere y'Imana, hajya nta kinanira Imana, hari higiye bazobona bibahurungukira ko batabizi. Mugabo duhanure abo babaha indaro, abo babagaburira, abo babaha amahera, abo babigisha igisoda ukwica, babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda, babigisha kwica gukerera abantu. Twobahanura yuko bokwigenga ubuntu uwo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro. Igihe cyose bazoba bagifise igihugu kibakingira, kibagaburira, kibaha amahera, kibaha ibigwanisho, dusa dufise ibibazo. Mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abene gihugu bagandagurika mu gihugu. Mudukundira imbere ya vyose dutangure ikiyago cacu, dutangure duhe indamutso abarundi bose aho bari hose, abariko barakurikirana iki kiganiro ku nsamirizi zisamiranira mu gihugu cacu, ndetse n'ababikurikiranira hafi bari mu mahanga bakoresheje bwa buhinga ngurukana bumenyi. Tubipfurize ibihe vyiza vya Noel twaraye duhimbaje, ndetse n'umwaka mwiza buca dutangura aho bukera umwaka wa 2024. Muze rero mugire amagara meza, amahoro, iterambere no kuroranirwa muri vyose. Iki kiganiro kibaye mu gihe igihugu cacu caragitewe n'intagondwa zo mu mugwi w'iterabwoba Rede Tabara zaragandaguye ibibondo n'abavyeyi muri zone Gatumba. Tukaba dusubiye gutera ivyatsi ubwo bukozi bw'ikibi butagira izina bukorerwa bene gihugu bitekaniye barajwe ishinga n'ibikorwa vy'iterambere. Turongeye kandi guhoza imiryango yabuze, duha n'imisuhuko abakomeretse bakiri mu bitaro. Ayo turashimiye bose abo bose bitanga ijoro n'umurango mu gutesha no gutuza izo nkozi z'ikibi kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare mu gihugu cacu, maze abene gihugu bakamishe ayo mahoro ibikorwa vy'iterambere ataco binona.
nivyo amahoro n'umutekano nikarahara mu rugamba ntibacure. Nico gituma zina murundi wese aba mu Burundi yoteramira amahoro n'umutekano mu kumenyesha abajejwe umutekano ico cyose giteye amakenga gishobora kubihungabanya. Twese turazi ibihe bigoye igihugu caciyemwo, nico gituma muri iki gihe turimwo ata muntu yoba agihendwa canke ngo akwegerwe muri ayo mabi, kuko twese turazi yuko ari amabi yadusesereje ku mitima. Ubu hari hageze yuko twokwiruhuza. Mu gihe abarundi baherutse kwiha intumbero yo kuzamura igihugu, twese nk'abarundi tuvyuye umuzirikani tugakamisha ivy'Imana yaduhaye, biraboneka yuko Uburundi bushobora gutera imbere cyane. Iki kiganiro kibaye twaraye dushikirije imbonakazoza yerekana ishusho y'Uburundi twipfuza kubona, aho Burundi mu 2040 kizoba ari igihugu cifise, mu 2060 naho kikaba ari igihugu giteye imbere. Nico gituma duhimirije abarundi bose ko uyu mwaka utaha, uwo mwaka buca dutangura woba umwaka w'ibikorwa mu miryango yose, umwe wese akabona ku munsi ico azoba yakoze. Muri ivyo bikorwa turipfuza guhera ku iterambere ry'imiryango duciye mu bikorwa by'uburimyi n'ubworozi, kuko murazi mwese yuko umuryango ariyo nkingi y'ubuzima bw'igihugu. Turasaba rero abajejwe intwaro, abajejwe ibisata bitandukanye cyane cyane nk'abagoronome, kuguma hafi abene gihugu babereke ingene ibintu bigenda neza. Noneho bongere barereke barabe yuko ivyo bakeneye muri iryo terambere, zaba imbuto zirobanuye, waba umwavu, barabe neza yuko abene gihugu babirose ku gihe kandi nk'uko bavyipfuza, kugira ngo bose twese hamwe tugende turunani mu bikorwa vy'iterambere. Kugira ngo dushire ku ihangiro ryacu, dusaba kandi abarundi bose kurwanya inyifato zitubohera amaboko imugongo kugira ngo tugume mu bukene. Aho harimwo ubunebwe, gushaka kurya ivyo utabiri akuya, ugusasira indava, ikinyoma, ukurya canke gutanga ibiturire n'ibindi. Dukunde ibikorwa mu kumenya gukoresha neza umwanya, twirinde gutwagwa n'umutima w'ibidusamaza. Aho niho dushobora kuzotera imbere. Dushire umutima mu nda rero, dushigikirane, twizerane nk'abasangiye gupfa no gukira, dusangira akabisi n'agahiye, ntiduhave twiyumvira kugoka hanyuma bwacu bigori bikera. Tugaruke kuri ya mico myiza yamniranga basokuru, twigishe indero nziza abana bacu, imibano myiza, umutima wo gukunda igihugu, ndetse tugendere yangendo gutorera amatati umuti bidaciye mu ngimba. Twamize kumuzirikanye ko igihugu cyubakwa na bene cyo, abinyuma y'urugo baza mu bisanzwe basahiriza gusa. Ikivi ciganza ku muntu umwe ntigishobora gutera imbere, ariko tugiye hamwe twese turashobora gukora ibintu bitangaje bishobora guhindura mbere n'isura y'igihugu kikaba nk'igitangaza ku Burundi. Imbere yuko nsozera rero iri jambo ry'intangamarara, nashaka menyeshe abo tuganira ko ubu atari ntahe yaje gushasa, ntitwaje guca imanza, twaje kugira ngo tuyage, tuvugane, tubone agahaze, ndetse dutererane n'ivyiyumviro kugira ngo dutore umuti. Umuntu rero afise ibibazo vyiwe ka muntu, hariho abahanuzi banje mu bisata bitandukanye, niyaba ari ufise ikibazo kijanye no mwiterambere ryiwe, boba abona yuko hariho ikiriko kiramwononera,
araheza abashikire niyo abari bijanye n'ubutungane arabashikira baravyandika hanyuma azobona bamuzanira inyishu. Ngaha twaje mu kiyago ntitwaje mu ntahe, kuko murabizi mu ntahe abantu bariko baraburana urabumviriza ukabaza ibibazo hanyuma ugacuja mu mwiherero. None ubwo mu mwiherero burya mu migenzo y'ikirundi urubanza ruracibwa n'umuntu umwe, hategeza kuba hariho umugwi w'abacamanza. None rero mubimenye kuko hariho abahora bantega umutego ngo ruce ngaha nyene, hariho abahora bantega uwo mutego. Burya abarundi n'abantu b'incabwenge cane bazi ingene bashobora guca hirya no hino bakagukwegakwega ukagwa mu mutego bagaca bagenda barakwitwengera, kandi baratwenga bazi yuko bari baje guta mu mutego. Ivyo rero nibaza ko ata murundi w'umutima yoba acubahuka gusuka umukuru w'igihugu kumuhenda kugira ngo afate ingingo itabereye mu gihugu, aho vyadushikanye turahazi. Ndangije rero nsubira kwipfuriza abarundi bose gusozera umwaka w'ibihumbi 2023 neza mu munezero, kugira ngo twinjire mu mwaka w'ibihumbi 2024 turi mu kanyamuneza kandi twamaze kwigira inama y'ingene tugiye gutera imbere. Murakoze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze Mana, ivyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Turagushimiye cyane kubona iri hanga ry'Uburundi ryaraye amahoro. Turanezerewe kubona indongozi zaryo, duhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu waturaje amahoro, abene gihugu bose baramahoro. Turanezerewe cyane Mana kubw'indwi y'umugisha wateguye kugira ngo iri hanga ribe imbere yawe. Tumaze iminsi turi imbere y'Imana, tumaze iminsi twigina ingene wazigamye iki gihugu ukagiha izina ubugira kandi ukagiha amateka adasanzwe muri uyu mwaka. Abarundi bose abari mu gihugu n'abari hanze ubu tugenda twemye, turabigushimiye Mana kuko siko vyahoze. None rero kano kanya wateguye uyu munsi mwiza, turaguhaye kaze muri iki kibanza kugira ngo uciye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'indongozi zitandukanye ziri hano. Mwami Yesu, utanga umuco mwiza kugira ngo abene gihugu bongere bigine se Barundi, bigine indongozi zabo, bashikirize akababakiye, ndetse dutere n'iyindi ntambwe kugira ngo abarundi bari hano muri komine Kigamba, mu ntara ya Cankuzo, mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze, dutere iyindi ntambwe yo gushikiriza n'ivyiyumviro, imigabo n'imigambi yotuma dushikira yambona kazoza yo kuba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Biguhimbaye Mwami, ivyo biringo ivyategekanijwe gukora kugira ngo dushikire ivyo biringo, biguhimbaye tubishikire imbere yaho. 2040 higigwa imbere, 2060 higigwa imbere. Tugize iminsi tugigwa inama yo gukora, umuntu wese akura amaboko mu mpuzu akore, tuve mu kwiboterera, tuve mu gatiro, ariko umurundi wese ahari ahimbagwe nuko agize intererano kugira ngo iki gihugu gishishikare kugira ijunja n'ijambo mu mahanga. Amahanga azagihurumbire, amahanga azagitangarire, kuko twagushize imbere. Wavuze ngo nta wakwizigiye yikoreye amaboko. Tuguhaye kaze muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.